bakunzi bahori Kanani TV ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira nagira ngo mbanze ni excuse ndabasaba imbabazi ngo aya kagripe ijwi ntirimeze neza nimwabona nkoroye munyihanganire maze imisi ngwaye gripe ariko Imana ni nziza iri kwirankiza. Reka rero mbere ko dutangura kuganira tubanze dusenge. Muremyi w'ijuru n'isi uvyagiye ahera cyane mugira neza bugaca bukira negerejwe mu Imana no kuza imbere yawe muri iki gitondo ciza kuri uyu munsi wa mbere utangura irindwi. Mwami Imana nzanye ishimwe mu mutima wanje gushimira ukuntu turinda buri munsi, ukuntu twitwararika, ukuntu tuzigama kandi ukatuzitirira, byose ukabikora kubera urukundo dukunda. Turabigushimira nk'abana mwami. Rero n'ubu ndasenga ukomeze kubana natwe no kuturongora muri byose, uturinde ikibi cyose n'igisa nacyo. Ibyo dukora byose tubikoreshwe nawe kandi savye inkomezi z'umwuka n'iz'umubiri kumbako kugira ngo mbashe gukoreshwa ibyo wateguye ku nkuru uyu munsi. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo twirinde kunezerezwa n'ubutumwa bunezera amatwi cyangwa gukora ku marangamutima yacu, ariko tunezerwe n'ijambo. Haleluya, haleluya. Uyu munsi hariho ubutumwa twumva bunezera amatwi, bunezera amatwi, ariko tugashaka kutumva ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwiza bw'Imana, ijambo ry'Imana. Haleluya. Kuko ijambo bundi ni umuti bantu b'Imana, kandi burya kenshi umuti urarura, kenshi umuti urabiha ruryoshe, ariko umuti uryoshe kenshi niwo ukiza ingwara, ubishe bame niwo ukiza ingwara. Rero twemere ijambo ridutoza indero, ijambo riturongore, ijambo ritwereka inzira. Haleluya. Yugucamo niho tuzoba by'ukuri turabigishwa beza ba Kristo. Amen. Niho tuzoba turabigishwa beza ba Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ko inzira ija mu ijuru ngo iraga cyane, ngo iraga cyane. Wimetse kujya kubana urushinge akajya gatobora ku rushinge, ariko ngo inzira ija mu mahonero ngo ni kibarabara cagutse kandi kigenderwamo n'abantu benshi, ariko urahiriwe wewe wemera guca muri iyo nzira yaga, kuko ni wayirangiza amahoro uzoshikaho wateguriwe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu Galatiya igice ni cya mbere, tusome kuva ku murongo wa 6 dushikane ku 9. Paulo atangazwa nuko abigalatiya baretse ubutumwa bw'ukuri. Mwumvise yaratangaye avuga ati baretse ubutumwa bwiza bw'ukuri gute, kuko n'uyu munsi hari abantu baretse ubutumwa bwiza bakinezererwa no kuvugishwa, bakinezererwa n'ibitangaza, bakinezererwa n'ibintu bacakira, ariko bakanka kumva ingene ushobora gucakira umugisha urama, ingene ushobora gushikira umugisha w'Imana. Kuko ibyo ucakira utabikoreye ntabyo uronka, ariko ibyo ukoreye mukuri kandi uri kumwe n'Imana biba byiza kandi bigira umugisha. Reka rero dusome. Ndatangajwe nuko muriko murareka vuba mucyo iyabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo, mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo, kandi atabundi buriho, ariko hariho abantu babaharigarika imitima bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo. Ariko naho yoba ari twebwe canke umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye, arakavumwa. Nkuko twavuze bwa mbere n'ubu nongeye kubivuga, nihagira umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwamenye, arakavumwa. Amen. Muriko muravyumva? Paulo araje asanze abantu barahindutse, ubutumwa yabigishije asanga barabucuritse,
abantu bahora bahimbaza Imana, abantu bahora bakora uko ijambo ry'Imana rikoreye abasaba, bari buzuye urukundo, bari buzuye gusenga, bari buzuye kuronderana umwana Imana umwete, asanga bagiye mu bindi. Bantu b'Imana, nukuri n'uyu munsi hari abantu numva nanjye mfitiye agahinda, ugasanga bagiye mu bintu sinzi ko ari amasekte, sinzi ibyo ari byo, ariko bakanezerwa nuko bababwira ubutumwa bunezera amatwi yabo, bababwira ko ibintu birangiye, ibintu bije, ibintu bihindutse, ibintu bimeze neza, bababwira ubutumwa butari bwo, bababwira ubutumwa butari bwo. Ariko ijambo ry'Imana ririkwiye, ijambo ry'Imana ririkwiye. Niba ushaka gukomera mu mpemu, niba ushaka kuba ukomeye mu mpemu, ikintu ni kimwe uteza gukora, uteza gusenga Imana, kandi uteza kuba mu ijambo. Haleluya. Uteza kuba mu ijambo, uteza gusenga. Haleluya. Ukisonzesha ukavuga uti Imana, ndakeneye kuzura imbaraga zawe, ndakeneye ubushobozi bwawe, ndakeneye guhishurirwa ijambo, ndakeneye kurongorwa nawe. Ukaba mu ijambo ry'Imana, ugasenga ubudahumeka. Haleluya. Haleluya. Aho urinda gukomera byanga byakunda, urinda gukura mu buryo bw'impemu. Haleluya. Haleluya. Ariko ukaba ushaka ubutunzi, ukaba ushaka gutera imbere, bigusaba gukora. Haleluya. Bigusaba guhaguruka ukajya gukora. Pawulo ubwira ababwira ati jewe sinajye ibyo kujya byo kwanikana, ati jewe nta kintu nigeze ndabagoza, ati nize gukoresha aya maboko yanje. Haleluya. Yakajisha amahema akarondera kugira ntaremereza abantu, kandi yari umukozi w'Imana, agenda ibihugu n'ibihugu, agenda ibihugu n'ibihugu, mugabo akereka akarorero keza abariko barabwira ubutumwa. Uyu munsi urabona abantu bicaye birirwa mu byumba by'amasengesho, badashaka guhereza amaboko ikintu na kimwe, hanyuma baja mu ishengero kabwira ngo pokeya inzu, pokeya imodoka, uyironka gute? Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nzohezagira imirimo y'intoki zanyu. Rero ugasanga abantu benshi barakomerekeye mu mashengero, barakomerekeye mu bicaniro, mu byumba by'amasengesho, barapfuye. Abandi bakababwira ngo zana ikimazi, ndagusengere. Kristo ubwiwe yarabivuze yeruye, ati jewe ndabahereye ubuntu, ati ingabire ndaguhaye, genda nawe yitangira ubuntu. Ariko uyu munsi ugasanga abantu barabakokoye, abantu barabishe, ugasanga abantu buzuye ibikomere. Kubera iki? Kubera kuzimira. Pawulo nawe aratangara ati mwahuye n'iki? Ibi bintu mwabikuye ko Imana nta kintu na kimwe cyerekeye umuntu atavuze ngene akwiye kwitwara. Haba no mu gufungura abantu b'Imana, Imana yarabivuze ngene abantu bakwiye gufungura. Haba no kunywa, Imana yaravuze. Haba no kwambara. Wibaze ko Imana ikakubwira na matière zidashobora kujana mu kwambara. Murumva iyo Mana? Imana rero nta kadetaye na kamwe yibagiye. Imana ikavuga ati niba ushaka guhezagirwa, niba ushaka kuba ukomeye, iga gutanga, wige gukora. Haleluya. Kuko iminsi yose Imana ikubaza ngo ufise iki, hama ikacihezagira icyo ufise, ikacyagura ikagiteza imbere. Ntizogusanga wicaye utari kurakora ngo bikunde. Naho iyo wari n'akazi udahagurutse ngo ugende uje urapostira, ntibikunda. Yumva biragusaba gusenga, hamuhaguruke uje no mu bikorwa. Haleluya. Ibintu ntibishaka gukoroka bivuye mu ijuru. Rero uyu munsi abana b'Imana nukuri benshi bariko barazimira, kandi abahanuzi b'ibinyoma babaye benshi kuko bazi neza ko iyo ngabire
abantu benshi bayikoreramo barayikunda, barazi ko urose iyo ngabire, urose iyo ngabire birazi ko ushobora kwikwegera imitima y'abantu benshi byoroshe. Sinzi wavuze ati impwemu y'ukuraguza yahindukiye mu buvugishwa, kandi ni by'ukuri. Urumva nturi bugende ku mupfumu ugende ugemure utware ibimazi ku mupfumu kubera wakijijwe, ariko turaguza mu bundi buryo. Imana yakweretse iki, wabonye iki, yavuze iki, akaba ari ibyo ushira ku mutima. Ariko nagira ngo ubwire muntu w'Imana ngo shira umutima ku ijambo ry'Imana, shira umutima ku ijambo ry'Imana, kuko ubuhanuzi bukomeye buri mu ijambo. Kuko Imana iravuga neza ngo ndi nyuma, haleluya, ndi nyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndarishyitse. Arishitsa kurindi, arishitsa kuwuryizeye, haleluya. Twige rero kwizera ijambo ry'Imana, twige kwatura amajambo y'Imana, tuyiyatureko umugisha dushaka, ibyo tugomba byose bizotuzako. Haleluya, haleluya, haleluya. Natwe twihanurire, duhanurire ubuzima bwacu, duhanurire ubuzima bw'abacu. Amen. Imana igira iki, ikija kuri rya jambo heje kuvuga ikarishitsa. Amen. Kuko ivuga ngo ndi nyuma. Rero ntitunezerwe n'ivyo twumva. Haleluya. Kuko hajya na Satani aramenya amarangamutima yacu, aramenya ibyo dushaka, kandi akadutumbereza imbere ibyo nyene dushaka kugira ngo atuzimize. Ariko arahiriwe uwemera kujya ibigumye, haleluya, kugira ngo niyabiheza. Urazi ariko urimba nk'umusozi ugomba gushikira nk'inzahabu, ntibiba byoroshe kugira ngo uyishikire. Urimba urusha ukimba, ariko uyishikiriye uraruhuka. Rero n'ijambo ry'Imana igihe utanguye kuryitoza ntibiba byoroshe kurisoma, ndetse no kurihishurirwa araho bikugora, ariko iyishitse ku rugezo, haleluya, usigara wumva utararironse, wumva ko hari icubuze muri wewe. Nihishurirwa rero ritarikomeza kugira ikikumanuka, mwemu w'Imana aca akomeza kuguhishurira, haleluya. Hama rikaguhindukira iki, rikaguhindukira ubuzima, kandi igihe ryamaze kuguhindukira ubuzima, ugira ubuzima bwiza, ugira amahoro, ugira umutekano mu mutima wawe, haleluya. Mwase ntaba kigushobora, kuko uba ufise ihishurirwa rikomeye mu ijambo ry'Imana. Nabo bavugishwa b'ibinyoma uba disana kera impwemu yawe, kuko isigaye idominira hejuru y'impwemu z'abavugishwa b'ibinyoma, haleluya. Ukaca umenya neza tuyu mwuka siwo, ariko igihe kiri umwana bagukoresha ibyo bashaka, bakujyana aho ugomba, kuko ntacuzi ntacu ufise. Urabe n'umwana muto yarashaka gutwengera ugira mwice, ariko umaze gukura abona tuyu muntu yifora afise, si foro nziza. Reka niruka ahubwo ndamunga atarananyegera. Mugabo umwana agenda atambira n'inzoka agenda yitambira, haleluya. Ariko ukuze amenya ikibi n'iciza. Rero umuntu w'Imana ndakwinginze, hunga uhungire muri iri jambo, uhungire ku Mana. Imana yiteguye kukugirira neza. Mana datarugira byose uri mu ijuru, sindambirwa kugushimira. Uri umuvyeyi mwiza dukunda, uri umuvyeyi mwiza dukebura buri munsi. None ndasengera umuntu wese azokumvira ijambo. Mwami Imana yari yazimiriye mu butumwa butaribwo, umwemu w'Imana murongore azimuruke ahindukire, kuko ubutumwa twarabuhawe, ijambo twarari yawe, kugira ngo riturere kandi riduteze imbere nziza. Ndagushimiye, icubahiro cyose gikomeze kuba icawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.